nyakubahwa mukuru w'igihugu ndabaramukije. Je nitwa Khaled Nzisabira, nkaba ndi umurundi mu bajene baba ngaha mu Bubiligi. Comparé abandi bantu je sinaje fise ingorane, naje kubafasha solution muri kiya gitabo mwabuze mushaka kwandika c'ama solution. Amazi muri Tanganyika amazi iminsi aduga, abantu barafasha amakredi yo kubaka amazu ntibayana babe mu indani. Hariho technology y'ama tetrapode, ni ikintu bwinstalla mu mazi ikabloka amazi ntasubire kuduga. Hari abantu benshi nk'abajya ba mu Gatumba n'abantu bose bari kuri plage, n'abantu bose bafise ikintu kiri à côté de l'eau où l'eau peut atteindre. Un port par exemple, port mu misi Mikael atubwiye ko ishobora gutwagwa. Donc ni solution. Je sindi par exemple igituma naje ko poser question, c'est je sais pas à qui m'adresser. Sindi umuntu naheza kuvugana nawe ne kandi je nshaka kwitahira, ariko ubona akazi ndagafise. Je umbwire ni ndege turajana. Nta kindi fise. Murakoze. Nesaba cyane ntumva je ndakunda abajene. Abajene bafise ivyiyumviro ubwo nyene ucubona aha twebwe abatama nta numwe ariko ariyumvira ico cyataye kingene twoshobora kuvyevita. Uzoce iyo projet uzoje kwa ambassadeur, okay, ama muyitunganye neza, okay, azoca yiturungikira kugira ngo uzoza usanga abo mukorana bamaze kwitegura. Murakoze cyane. Vraiment ibyo avuze nivyo nitwe tutegerezwa kuba ku Burundi, kandi ibyo bavuga byo kugira gute na gute bavuga ngo hica ubwoko hica ubutegetsi bubi. Nawe perezida wacu turagusabye, turagusabye dushimitse, turagusabye dushimitse ubandanye gutyo, ubandanye n'icyo cyiyumviro. Nta muntu azokuba ku Burundi atari umurundi. Umuntu akunda Burundi wese nagufashe kuba ku Burundi. Kandi ngira mwarabonye akarorero ngaka Usambu yarakoze mu Buyenzi, n'abantu dufashanya twawe twenyene, ditusaba leta ngo dufashe. Mugabo wiyumviriye ngo aba Usambu barakora, uzodufasha. Usambu oye! Kandi ndagushimiye kuri ico cyiyumviro. Ikindi ndashaka kubaza, bamaze kukibaza kandi bamaze kubaha inyishu. Twashaka kubaza ikintu c'ico ca Obera. Kuko utwaye utuntu ushiye abantu bamuhira izawadi ngo Obera riha utwaye igikwembe kimwe n'ikirato kimwe ukirihire. Vraiment ico turakigusavye. Usanze umuntu arengeje ibintu bishasha 10 aramurihisha. Ariko ibi tutoragura ngaha tushiriye abantu bigorewe hariya. Turagusavye udusabire Obera reke kuturihisha. Birashitse urabona ko hariho uriko aravyegeranya. Colonel Rwasa Zakari, navuye i Burundi en 2003 kandi kuva nkivayo sindasubirayo, ndagenda ngarukira Nyamata mboni wacu ibwambarangwe sinjeyo. Proposition jewe nukuri umwamvunze mwamye muvuga nawe umuhungu wiwe niwe yamba lift ndi Ariege Olivier sebukwe niwe yaje kundaba bwa mbere mwigereza rya Mpimba. Wansabiye sorti ya mbere yigeze gukora muri Morutier nguyu APRODH, ndajya kuvijo isinaje Burundi. Kandi jewe naranditse igitabo cyamaze imyaka 10 kuri Clé USB. Jewe nakuranye n'abana bo kwa Kinyamazinga, kwa Baramba, kwa Rusimbi, n'inshuti zanje. I Burundi ndi umurundi kandi umurundi w'umutima n'amaproje. Ayo bavuga kwahuta abatutsi. Dawe yanyita Zakariya hasaba ingabo wa mutu wanje we. Mwuzukuru wa Ndarusehere wagwasha gwantare rugamba.
nta kuvuga ayo majambo ushaka genda ukora ibikorwa nja mu seminari nkuru umuzibirigi niwe yavuze ko ntashobora kuba patiri ikubera iki uva ibusoni cya buri bwambarangwe Simoni nta mwana ko ari uwiwacu ko kiretse Imana yitore ntandavayo ntangenda ndivirayo ntaho nzoje hose nzo nkorera Imana n'ubu mu makorare ndimo nja mwisemi ngiye ntuze njya gukora ikibazo cyo muri statistics nari bwakuze 18 mu wa mbere kandi ndabiraba nteka nabitoye mugabo reka ngende ndabibindi nja muri economie et finance se utane uwatwigisha ibintu bya technology yari umubirigi atubwira reminere dufise ibyo byose mwavuze nikera harimo chrome nizimbye gusumba nikera harimo tungsten wolfram basneyzite butihinda mbuka asi kilometero hari butihinda harya mazahabu bayimba mbona hari abagiye no kuyimba baho uyitoye avuga imbohora ntiyavuga agaca baherayo rero jewe proposition nukuri naranditse igitabo ico gitabo kiravuga ivyabaye ni 72 narabona indiye mu gisirikare 72 ntarondera akazi ndi inspecteur principal de l'économie des finances chargé du commerce extérieur par exportation imigambi guteza imbere igihugu yega hatangura energie harya hatwaye umuzungu w'umubirigi yicaye kwibuye Areste de Rugari ingone yaramutwe yavumuro hajya bafashe abutu ba 70 ngahe baboshe babiri komude bagaterera muntuze mu ruvubu ingona ntiryo citifatiye ama etude yaheze kuri bagaza ministre de l'énergie de mine yari Nyaboya bahashize barrage iyo barrage yari mantu Burundi bwose umuntu akiro emwe umuntu n'umunyagihugu aba muri kaze ashobora kwiha electricité imigambi jene naragize yo gufata abanyagihugu nkagira association des paysans ndagenda warema ndaraba ama tracteur d'occasion kugira ngo barime bari hamwe biri kuri clé USB ni byinshi nukuri arya turicana tura guterazanya imbere niho jewe mu gisirikare c'Uburundi sinigeze ndya abasirikare banje batariye muri Kamuha ndabishira hose muri kompanyi siporo biravayo bija muri mu makompanyi yose hano n'injuti yanje yabikurikije nawe nyene ningene yapfuye munyakarusi mubaganwa nuze umugore we journaliste arahungiye muri Angleterre nawe ivya 72 jewe nabafashwe ubwa mbere umwami ntare n'uwo twigana butoka Isidore n'amanote yanje ya comptabilité industrielle yanyatse nasuye kwandika ibindi ababikoze nabo ndasongoye Onesphore ntabiraho nande ndagushimiye cyane ndasongoye ariko nagira ndagusabe uzosubire kuva ngo ugarukira Nyamata garukira ukazi Bujumbura uzuca ndondera oya namaze kuronka garanti uzuca ndondera kugira twicarane ndumva woncira umugani ndageze mwiriwe son excellence monsieur le président n'abamuherekeje nitwa Mutoni Jo Brian nkaba ndi mu gisata nkora mu gisata ok merci nkaba ndi nkora mu gisata ca transport et logistique hama tukaba dufise service ya dédouanement ino turahura n'ingorane cyane gose zerekeye kwimporta ama produit avuye i Burundi bivanye n'agasuzuguro durekurira kwimporta ino twashaka kubasaba mutugirire bureau d'études d'analyse icertifia ama produit ava iwacu
akaza ari certifié kubera baduha umwanya muto wo kudeklara kwinjiza amaproduit menshi akaza n'indege twamaze kwishura le transport bo baba bironke amafaranga yabo ukaca usanga nko ku matoni 10 uzanye bataye amatoni 8 ngo ntibiri certifié alors que vyaje kuri ku ndege yashitse lundi bakaca baguha gushika vendredi ngo ube wabisohoye mugabo bakaba bazi aho bagutegeye abikorera cyane cyane twebwe abisumamwe b'abarundi baba étranger bikadutera ishavu kubona n'abagriculteurs bo mu Burundi badashobora kuronka rekotombe ziva muri prix de vente ngaha. Urakoze cyane icyo kibazo ni très intéressant kuko turanakizi n'icyo turiko turamforosa BBN kugira ngo icertifie ibintu byose kandi ubu yaratanguye kugira ama certification ndazi yuko hari abo maze kubona bambwiye ko bafise ntuze certificate bakaronka n'amarisasi ubu bica biriko birakorwa mugabo ico ni ikintu gikomeye cyane nawe wiyomba nari mfise umwanya twagera tubivuganye gose kuko turakeneye yuko ibirimwa vy'i Burundi biza birazino kuko turazi ko babikunda rero ico tuzogikora dudatevye.